mwese mwahisemwo gukurikira Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka tubaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa 29 ndamukiza umwaka wa 2026 amakuru mushobora gukurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com mutwumva ikibiriraho kubera imvo zo gutunganya neza ibikorwa by'iradio twari tumazemwo imisi tutabashikiriza amakuru nk'uko byahora ariko ubu mukazohora mudukurikira ukuri kwamye amakuru twabateguriye ashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania ntakabuza zigiye kwirukanwa burundu niyo mwiyo kambi kugagwa burundu amashira hamwe y'ababa 30 akaba aheruka kwishira hamwe mu kwiyamiriza iryo yangwa y'agateka kazina muntu mukanya murabyumva ingingo yo kubuza abakozi ba leta gutwara amatelefone ngendanwa mu kazi bizonona akazi kandi bisubize nibikorwa inyuma nkuko ishirahamwe Parseme bivyemeza navyo twabibateguriye habandanya kuvugwa byinshi kubijanye nibihushane ku muriro weruka kwaduka mu ikambi y'abasirikare bita base aho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi baratuza abandanya kwemeza ko ari umuriro wiyadukije mu gihe Ndayishimiye avuga ko atamuriro uba mu bubiko bw'ibigwanisho navyo muca mu vyumva. Umuntu yitwa Harerimana Jean Pierre uyo yahora ari kumwe na Maroha mu ikambi ya Mahama avuka muri komine Matongo intara ni Kayanza umutumba ni Burengo arashobora kumwerekana ari muzimu no musa akavuga ko uwo muntu ahari ari muzimu ishaka ko tuja tureka gusa naho umengo turiko turakinira ku buzima bw'abantu none umutekano w'abanyagihugu ubazwa abandi unone nimba jewe dufakarindi nka gica umuntu eske ncamfata etikete yari nimba rero ubwicanyi burabaho kandi nta gihugu na kimwe kitabamwe ubwicanyi ivyo rero bituje kuri byinshi reka ndakubwiza ukuri rero hariho impfu zirabaho impfu nimba jeshwanye n'umuntu tuga akabamwe umwapfa ikibi cyacare ariko rero nkuko nabivuze hari ibyo ntazi nanje nkuko nabikubwiye je n'umunyagihugu nongeye kubaha ikaze muri aya makuru mugira mushikirizwe na Jevia Tortori haragira Mungu na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze amakuru twabateguriye tuyahere mu mpunzi aho guhera kuri uyu wa 30 ndamukiza biritezwe ko impunzi z'abarundi zizokwirukanwa ku nguvu kandi vyeruye mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania naho biruko impunzi zibandanya gusaba ko leta ya Tanzania yohagarika izo ngeso leta y'u Burundi ifisemwo uruhare kuko bitandukanye n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ku isi ni mu gihe impunzi irahiriye ikanka gutaha mu gihe yagaragaye ku rutonde haba hasigaye gukubagurwa harimwo kunyuruzwa kubarizwa igufa canke gupfa Krista inamahoro arabandanya n'iyi nkuru ijanye n'ivy'impunzi muri iyo kambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania ibihumbi by'impunzi z'abarundi biriko biriyamiriza ukwirukanwa ku nguvu kuri ko gukorwa mu buryo bukaze cyane gukubitwa guterwa ubwoba gusunikana kubura ubufasha bw'abagira neza byose bivugwa ko biriko bikorwa kugira impunzi z'abarundi zisubire mu Burundi hatubahirijwe agateka kazo kandi mu cuka c'ukudahana bigatera amakenga abaharanira agateka kazina muntu. Inkambi ya Nduta yari ikirimwo impunzi ibihumbi n'ibihumbi gushika mu ndwi ziheze ubu mu minsi iza nta mpunzi n'imwe izoba ikirimwo kubw'amakuru ava muri iyo nkambi iyugarwa ryayo riteganijwe mu minsi iri imbere kubw'ingingo y'indongozi za Tanzania. Kuva ku wa gatanu heze impunzi z'abarundi zirenga 5,000 zivuga ko zimaze gusubizwa mu Burundi ku nguvu. Amasoko menshi avuga ko imirwi y'imiduga irenga 80 umwe wose utwara abantu bashika kuri 50
bategekwa kurira ku nguvu, abagerageje kwanka barakubitwa bagashaya nk'uko amasoko avyemeza. Abatahukanwe bajanywe mu bice bitandukanye mu Burundi harimo Makamba, Mabanda, Nyanzara hamwe na Mishiha. Hafi impunzi 15,000 ziracari mu kigo c'iyakiriro ry'agateganyo kiraho iyo kambiri. Ikambi yasambuwe kuva muri Nzero, ubuzima bwaho buvugwa ko ari bubi cane. Ibiharuro by'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR vyerekana ko hasigaye impunzi zigera ku 14,450 induta kuzirenga 45,000 zari zihari mu ndwi zibiri ziheze, bikaba vyerekana ko gutahukanwa biri ku muvuduko udasanzwe. Ikambi ya Nyarugusu nayo iri muri ako karere ka Kigoma iracarimwe impunzi z'abarundi zirenga 22,000. Igitigiri naho nyene kiriko kiragabanuka cane. Ku mugaragaro amakambi ya Nduta na Nyarugusu azokugagwa kuwa 30 Ndamukiza no kuwa 31 Mukakaro umwaka wa 2026. Abaharanira agateka kazina muntu basaba abategetsi ba Tanzania guhagarika vyihuta gutahukana impunzi ku nguvu no kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Ishirahamwe HCR naryo rikongereza vyihuta ibikorwa byaryo n'uburyo bwo gukingira impunzi. Naho umuryango mpuzamakungu ugasabwa kwitanga kugira ntihabeho kwiyongera kw'ihonyango ry'agateka kazina muntu no kwirinda ikibazo gikomeye c'ubutabazi cane cane iki gihe igihugu c'u Burundi kiri mu bihe vyimirije amatora. Dukurikije ibiharuro bya HCR bya vuba, Tanzania carimwe impunzi z'abarundi zirenga gato 36,600. Krista Inamahoro, Radio Peace FM, ijwi ry'ugwaruka. Krista Inamahoro ndagushimira. Ariko kuri iyo nkuru nyene ishirahamwe ry'ugwaruka gwishinze gwaranira agateka kazina muntu Impact Generation Center IGC mu mfunyapfunyo z'icongereza rifatanije n'ayandi mashirahamwe 25 agizwe na mpuzamakungu n'amashirahamwe akorera mu Burundi yarashize ahabona ugwandiko gwiyamiriza amabariko arakoregwa abarundi mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu. Ayo mashirahamwe yose uko ari 26 akaba yasohoye ubwo gwandiko mwiyinga riheze. Kurikira Leopold Sharangabo yavuze ku bwayo mashirahamwe. Ni declaration yasohowe n'amashirahamwe yigenga agera kuri 26 agizwe n'amashirahamwe y'abarundi kambere na mpuzamakungu. Ahanini rero kwaro kwiyamiriza inyifato ya leta ya Tanzania imaze igihe yerekana mu gushaka gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu, cyane cyane ibanje kurenga amategeko yose n'amasezerano agenga impunzi yo nyene ubwayo yitereye ku mukono. Muri iyi declaration rero twayerekanye mu bice bine, aho igice ca mbere twerekanye ukuntu leta ya Tanzania yatanguye igerageza uburyo bwose bwo kugira ngo itahukane impunzi, cyane cyane icishije mu kubanza kubomagura amazu y'impunzi, mu kugerageza ikintu cyose cyotuma bashobora kwiyandikisha bagataha. Ubugira kabiri kandi twerekanye ihohoterwa ryagiye raba rikorwa na leta ya Tanzania mu ntumbero yo gushaka nyene ko abarundi bataha. Twatanze akarorero k'itariki 19 zo muri uku kwezi kwa kane nyene, aho userukira leta ya Tanzania mu ikambi y'impunzi ya Nduta yagomororeye ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CCM bita ngo ni Wanamugambo, aho bagiye barakubita impunzi, barabakomeretsa, barabatemagura. Byari ibintu by'ukuri bibabaje cyane. Impunzi nyinshi zirahura n'ingorane muri ico gihe. Mbere ntivyahagaze, vyarabandanije gushika nejo mwijoro, aho polisi nabo Wanamugambo nyene baza baratera izo mpunzi aho ziri, babandanya bazihohotera. Twerekanye kandi ko nubwo bavuga ko mu Burundi atangorane zihari, ariko twerekanye ko hariho abashika bagahura n'ingorane. Amaraporo menshi yerekanye impunzi nyinshi zagiye zirahura n'ingorane zishitse mu gihugu. Mbere turerekana ko benshi muri bo nabo nyene hari abo vyase ko baguma mu gihugu banduruka bisanga basubiye guhunga.
igice cya kane kandi twerekanye inyifato ya HCR n'amakungu aho bose ubona ko bari mu gacerere, aho ubona ko badashobora guhaguruka ngo berekane ingorane, berekana iryo hohoterwa, berekana ibyo bintu biri kurashikiriza impunzi z'abarundi. Uyo arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'impunzi CDH Vicar, ariko kandi yaserukiye ayo mashirahamwe agasaba ko ayo mabi yo gutahukana impunzi ku gahato yohagarara. Mu bunyene tumwumvirize. Niyo mpamvu rero mu byo twaciye dusaba, twasabye cyane cyane leta ya Tanzania guhagarika ico cose cobandanya kituma bahohotera impunzi, guhagarika ivyo bintu byo kugirira nabi impunzi, kugira ngo ufise hataha impunzi yumva ko ifise amahoro. Mu majambo make rero hatahe impunzi ku bushake bwayo atari batahukana ku nguvu. Ayo mashirahamwe rero yasabye kandi HCR gukora akazi kayo kuva mu gacerere, kerekana koko ko ivugira impunzi cane cane mu gushira habona ayo mabi yose aba ariko arakorwa. Amashirahamwe yasavye kandi amakungu guhaguruka bagakora ibishoboka byose kugira ngo yiyamirize nabo nayo nyene iyo nyifato yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu, kandi yongere ikingire n'abarundi bari mu gihugu, yongere ihaguruke kugira ngo muri iki gihe turiko Burundi bugiye kuja mu matora ntihagire ihohoterwa ry'abarundi rizosubira kuba, kugira ngo duhave tubona ibyabaye mu matora yagiye araba mu Burundi. Uwo akaba yari Leopold Sharangabo ayaserukiye amashirahamwe 26 yiyamirije amabi ariko arakorerwa impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania. Twerekeze muri politike, haribazwa imvo zituma habayeho ukuvuguruzanya hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe na Gaspard Baratuza yahora avugira igisirikare cy'u Burundi ko muriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho vyari mu ikambi ya gisirikare ku Musaga. Bamwe n'abandi bakibaza ko hoba hari ibinyegezwa vyinshi badashaka ko bija ahabona. Odas Kaburo yaduteguriye inkuru ndende. Uko kuvuguruzanya kwibonekeje hagati ya General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'isirikare cy'u Burundi na President Evariste Ndayishimiye kongereye ibibazo mu vyahora byibazwa n'abarundi, aho bavuga ko ivyashikirijwe n'uwo muvugizi w'isirikare cy'u Burundi bishobora kuba ataho bihuriye n'ukuri kucatumye haduka umuriro mu bubiko bw'ibigwanisho mu ikambi nkuru ya gisirikare yo ku Musaga bigahitana ubuzima bw'abatari bake. Gaspard Baratuza akimara gushikiriza ko ubwo bubiko bwahiye bivuye ku muriro watewe n'ikoranako ry'insinga z'umuyaga nkuba, ivyo bita sirikwi mu rurimi rw'igifaransa. Abazi ibintu n'ibindi mu vya gisirikare bavugiye mu ntamatama ko ivyo bidashoboka bitewe nuko ahantu habikwa ibigwanisho bikomakomeye nk'ivyo harimwo amabombe na za drone hatabarizwa umuyaga nkuba. Icateye amakenga kandi ku mvugo ya Baratuza nuko yihuse gushikiriza ivyo kandi atamatohoza yakozwe ngo hamenyekane icatumye umuriro nk'uwo waduka ahantu nkaho. Ni mu gihe kurundi ruhande amakuru yava ahatandukanye haba mu banyagihugu begereye iyo kambi co kimwe no mu bandi banyagihugu baba mu makartier yandi y'igisagara ca Bujumbura, bose bemeza ko mbere yuko umuriro waduka muri ubwo bubiko hari ikintu cabanje guturika kikanyiganyiza isi muri iyo micungararo. Mu kiganiro yagiranye n'ikimenyesha makuru ya Burundi gikorera ku muhora wa YouTube, President Evariste Ndayishimiye yanyomoje General de Brigade Gaspard Baratuza ko ubwo bubiko bw'ibigwanisho bya gisirikare butaturiwe n'umuriro ukomotse ku muyaga nkuba, ahubwo ko bishobora kuba byatewe n'ibindi bitaramenyekana neza, ari ukurindira ikizova mu matohoza. Uko kuvuguruzanya hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umuvugizi w'isirikare cy'u Burundi byashimangiye ivyumviro by'ababona ko Gaspard Baratuza yihuse gutangaza imvo zatumye haduka
uwo muriro atabanje gutohoza neza canke ko yoba yabigize ashaka guhisha icihishe inyuma y'iryo turirwa ry'ivyo bigwanisho. Tubibutse ko ubwo bubiko bwahiye buratokombera mu gihe cane mugoroba, hakaba hari kwigerekerezo rya 31 Ntwarante umwaka wa 2026 abanyagihugu barenga 13 basiga ubuzima, 57 barakomereka, abenshi muri bo bakaba bari abanyororo babohewe mu ibohero rikuru rya Mpimba ryegereye ikambi nkuru ya gisirikare izwi ku izina rya Kabaze Militaire iherereye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe kandi abanyagihugu begereye ahari iyo kambi nkuru ya gisirikare bo bavuga ko ibiharuro by'abasize ubuzima bishobora kuba ari bike cyane, ahubwo nyabona ko leta y'u Burundi yoba yahisemwo kubigabanya mu ntumbero yo kwerekana ko ari isanganya risanzwe ibinyuranye n'ukuri kucateye iturirwa ry'ibyo bigwanisho. Odasi ndagukengurukire ndakumenyesha ko muri ico gisata nyene abaharanira agateka kazi na muntu babona ko intwaro ya Varisto Ndayishimiye atakindi ishoboye atari ukwica no gutikiza gusa. Ibi bigashikirizwa n'umunyamategeko Janvier Bigirimana, akaba abivuze afatiye ahanini ko mu myaka iyo ntwaro imaze atarukiza yigeze izanira abarundi. Kurikira Janvier. Itorwa rya Ndayishimiye ngo aseruke umugambi wiwe mu matora agiye kuba y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza mu Burundi, novuga yuko atakintu na kimwe bigiye kuzanira abarundi curukiza, ahubwo abarundi bagiye kubandanya bahura n'ibibazo bamazemo imyaka, kuko Ndayishimiye yabaye mu president atakintu novuga ariko arafasha abarundi, uretse ko Burundi butera busubira inyuma haba mu by'agateka kazi na muntu, mu by'ubutunzi, mu bijanye n'intwaro ibereye, mu by'imigeneranire y'u Burundi n'amakungu, cyane mu bijanye n'ishusho y'u Burundi mu makungu, tutibagiye yuko Burundi bufise uruhara rutari rwiza mu bijanye n'iby'umutekano mu karere, kuko Burundi biramaze kugaragara yuko ata kintu na kimwe buriko burakora kugira ngo habeho amahoro mu gihugu, habeho amahoro mu karere, kuko ivyo bakora cyane ibyo kurungika abasoda mu gihugu ca Kongo babirungika kubera ya ideology bafise yo gucanishamwo amoko cane tutibagiye byo gushira imbere inda zabo. Naho rero mvuga nti itorwa rya Ndayishimiye nta rukiza na rumwe bigiye kuzanira abarundi. Uburundi buzobandanya busubira inyuma, Uburundi buzobandanya bwibwa. Ndayishimiye n'akagwi bari kumwe, nta kindi bashoboye atari ukwica no kwiba no gukorera ivyinda zabo. Ndayishimiye yabonetse mu myaka ndwi nk'umuperezida yitaho cyane ibyo kwisuganya n'umuryango wiwe, ntiyabonetse nk'umuperezida ahagarara inyungu z'abarundi bose. Si umuntu rero novuga aje kugira ikintu ahinduye haba mu by'agateka kazi na muntu shanke mu bindi vyotuma abarundi babaho mu mahoro n'umutekano. Kuba amaze imyaka ndwi abarundi bahungiye hanze badashobora guhunga ngo bashike mu gihugu bidegemvye, kuba uno munsi ubukene buri mu Barundi burenze urugero, kuba Burundi bwagumye ari igihugu ca nyuma mu by'ubutunzi, kuba Uburundi bufise ishusho bufise mu makungu, kuba Uburundi bukorerwamwo amabi tubona uno munsi, n'ikimenyetso c'uko itorwa rya Ndayishimiye atagahingo na gatoya rigiye kuzana. Simvuze ngo yo haza abandi bamwe ntokwirwa ndavuga ngo ni Burundi bwari kugira amahoro, mugabo kuri Ndayishimiye yarayatowe, nta gahengo tugiye kuronka, nta rukiza novuga rugiye kuba ku Barundi. Abarundi bazobandanya bari mu bibazo barimwo muri no myaka iheze, uretse ko bishobora kunyuka. Sinibaza ko hari ikintu gihambaye Ndayishimiye agiye gukora, kuko yaba ari ubikora imyaka ndwi iheze yari kuba yafise ingingo yafashe zitezurira abarundi, ariko wewe ivyo arimwo biraboneka ko atari byo gufasha abarundi, nibyo kwifasha n'umuryango wiwe kumbure n'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo navyo imyaka CNDD-FDD imaze itwara turabona yuko atakarusho ikazanira abarundi. Uwo akaba yari Maître Janvier Bigirimana yanonosoye ivya mategeko.
mwishirahamwe Parseme ribona ko ingingo yo kubuza abakozi ba leta gukoresha amatelefone ngendanwa ku buzi bigoye ko ishigwa mu ngiro kuko biguma bikenegwa gutuma tumanako amakuru ku bakozi bivuye ku mvo zitandukanye harimwo no kwiyungurunganya. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikirije ingingo yo kubuza abakozi ba leta gukoresha telefone ngendanwa zabo bari ku kazi kuwa 25 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 mu gusozera amasengesho yari yatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi yabereye Igitega. Ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ryo rikabona ko iyo ngingo idashoboka kandi ko bishobora gusubiza inyuma ibisata bimwe bimwe. Inkuru twateguriwe na Claudine Ndayishimiye. Kuko umukuru w'igihugu yamenyesheje mu gushiraho ingingo ivuga ko abakozi ba leta gukoresha telefone zo mu biro gusa mu gihe c'amasaha y'akazi. Ishirahamwe Parseme ishikiza ko iyo ngingo atari umuti wo gutorera umuti iduga ry'ibiciro by'imfungurwa rituma ugufungura nabi kwiyongera mu banyagihugu, ikibazo c'igitoro, kuzimba ko kwiyunguruza, kwivuza, ubukene bw'ifumbire, ubukene bw'amakara, amatara n'amazi bituma indwara ya kolera iguma yibonekeza. Faustin Ndikumana agira ati mu by'ukuri iyo turavye amategeko agenga abakozi ba leta ingingo nk'izo zarigeze kuvugwa kenshi mu biganiro no mu nzego za leta zigamije gukebura abakozi kudatakaza umwanya bari ku kazi bakoresha amatelefone. Ivyo bikorwa mu ntumbero yo gukangurira abakozi kuko bisanzwe, ariko birakenewe kwisesengura neza araho ngendanwa ari igikoresho c'akazi. Nk'akarorero ikoreshwa mu guhanahana amakuru hagati y'abakozi bari mu butumwa n'abari ku biro. Abashikiranganje nabo kubera kwa imyitwarariko yo kwishura ku bibazo by'abanyagihugu bategerezwa gutanga nimero zabo kugira bashobore kwakira ivyifuzo by'abanyagihugu. Amenyesha kandi ko n'umukuru w'igihugu ari umukozi wa leta cyo kimwe n'abashikiranganje, abagenerale, abayobozi bakuru n'abandi bategetsi, agashikiriza impungenge ko iri tegeko rishobora gukora ku bakozi bato gusa rikareka bakuru. Kubwiwe avuga ko bitumvikana ukuntu umuyobozi mukuru canke umushikiranganje yo kwaka ngendanwa ari ku kazi. Faustin Ndikumana abona ko hari ubwoko bw'imirimo nk'abasirikare, abapolisi, abenyesha makuru ba RTNB, abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu, abigisha bitokunda ko barangura imirimo batariko baratumantumana ko amakuru kandi ari abakozi ba leta. Ishiramwe Parseme rimenyesha ahubwo ko hari n'ikibazo c'uko bamwe mu bakozi atakaze kagaragara bakora kubera ubwishi bw'abakozi binjizwa kenshi hakurikije inyungu za politike no kuraba ubushobozi. Uwarongoye Parseme akabona ko adakwiye kuba imvugo za leta zidahuye aho afatira ukugene bishika abategetsi bakuru bagasaba abakozi kwiyungunganya kugwiza aho bakora amafaranga ubundi buryo. Ivyo bikaba bishobora guteza ingorane mu bihe bato bariko barakoresha ngendana. Kubishiramwe Parseme iyo ngingo igamije kwerekana ko hari ingingo shasha ziriko zirafatwa. Gusa Faustin Ndikumana akabona ko ahubwo ingorane igihugu kirimo zisaba inyishu zifatika kandi zisa akamaro kagaragara aho gukora ibintu bihuvya abantu. Claudine Ndayishimiye urakenuye, ariko ndakumenyeshe ko mu gusozera aya makuru mu bijanye n'agateka k'abana ukwemera ibintazi uguta indangagaciro z'ubuntu ni bimwe mu bibandanya kwibonekeza mu kwifashishwa guhonyanga agateka k'umwana mu Burundi. Ibi bikaba bivuzwe na Felix Sindayigaya atwara ishirahamwe riharanira agateka k'abana OIDEB, mu gihe ako gateka k'abana kabandanya guhonyangwa ukuri kwamye kandi ku murindi munini. Kurikira. Haraheze iminsi hibonekeza ihonyangwa ry'agateka k'abana, aho usanga abana bakorerwa amabi atandukanye, gufatwa ku nguvu, gukoreshwa mu bikorwa bibavuna, guhohoterwa ku buryo bw'umubiri, n'ayandi mabi nyene adasanzwe. Ivyo rero biva ku kuntu usanga cyane cyane abantu benshi badafise wa mutima w'ubuntu wa kera, aho wasanga umurundi wese azi yuko umwana atari uwumwe, ku buryo umurundi wese afise akaranga ko kumukingira. Bigaca biva kandi ku kuntu usanga nk'abashurashuza abana ku nguvu usanga ari abantu bataye intumbero y'ubuntu, ugasanga n'abantu batagifise ubuntu nyene bwamye buranga abarundi, aho usanga
umuntu akuze atacibanga umwana mutoyi ngira ngo hariho naho tubyumva ugasanga biva ku kwemera ibintazi ko biratangaje aho ushobora gusanga umuntu w'umugabo yubahutse umwana w'imyaka 2 ni ibintu bisiga ubwenge. Ivyo rero bicaye biva kandi ukuntu usanga abantu kumbura atamahimirizwa ariko arakogwa kuko agateka k'abana gateza gukingirwa n'umuntu wese yegereye umwana akuze doho umuntu wese akuze n'abajejwe intwaro ku nzego zose guhera hasi. Ivyo rero ugasanga byabereye mu kibano ugasanga byabereye ku mutumba ugasanga hariho abantu bahegereye ugasanga hariho n'abatware baho. Ivyo rero wasanga umuntu wese muri guhamagarirwa gutera agateka k'abana no mu bajejwe intwaro mu manama bagirisha abanyagihugu kubahimiriza kubahiriza agateka k'abana bakamenya yuko ari ingendo ndetse ari n'itegeko ko mu Burundi kubahiriza agateka k'abana Uburundi bwaravyemeje ntibikiri ibyo gusabira uruhusha ni ibintu bizwi kuko gateka kazina muntu mu Burundi ibi amategeko agenga ico gisata ni menshi. Rero usanga rero abari kuvyubahiriza batariko barabikurikiza canke bakabifata minenegwe niho rero bibabarije. Uyu aharanira agateka kazina muntu cyane cyane agateka k'abana yemeza ko mwe nayo mabi aza asongera isibe ababona abana mu kubigisha ibikorwa vy'imigambwe gutyo uburenganzira bwabo bukabandanya kunigirwa mu meshi n'ubunyene tumumvirize. Ikindi kibabaje nuko usanga abana basigaye bigisha ibikorwa by'umugambwe ku mwana ntacyo bimufasha ntibimutuma kazoza kiwe gategurwa neza ndetse ko bakomantaza bikabashira mu bintu bibarengeye kuko mu bijyanye n'amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana Uburundi bwemeje mu 1990 ayo masezerano yabaye kuva mu 1989 rero no mu bwizwa shingiro lirategekanya yuko ayo masezerano ndetse n'ayandi mabwirizwa yose ayandi masezerano yose ubundi bwemeje ajyanye n'ubukenga k'akazina muntu akurikizwa mu Burundi nk'amategeko yo mu Burundi. Aha rero hariho ingingo ngenderwako ivuga yuko icyo dukorera umwana cyo tubanza kuraba yuko kiri mu nyungu ntangere muneza ntangere y'umwana. Ni ingingo ngenderwako igira 3 cyo itara intérêt supérieur de l'enfant. Mbega muri ibyo bikorwa abana bigishwa biri mu bituma ineza yiwe ntangere iri kirashigwa imbere. Mbega ibikorwa by'umugambwe umwana bimumarira iki? Yeske biramwubaka canke bimushiramwo ibindi vyiyumviro bitaba bikora mutegurana kazoza kiwe keza. Ke ivy'umugambwe byateza kumutwaro ku mwana. Ivyo rero ni ibintu bitagira ingaruka nziza kuko uretse ko abana bashiramwo ivyiyumviro by'abantu bakuze canke by'abanyepolitike bakiri bato bigatuma bakorana agatima batari bwagere kujamwo baba ariko bashiramwo ivyiyumviro ataco bibafasha kuko nta naho bisa bisana naya neza ntangere y'umwana itegerezwa gushigwa imbere mu bikorwa byose bimukorerwa muri vya bindi byose aya masezerano ategekanya kandi Burundi bwemeje. Uyo akaba yari Felix Sindayigaya arongoye ishirahamwe riraba ivy'agateka k'abana OIDEB. Amakuru twari twabateguriye nahagarukiye mwakoze mwese mwayakurikiye nshimire uruganda rwacu rwayatorokanije ntibagiye Yves Irakoze yari mu buhinga bw'ivyuma nayo Jeviator Tori haragira mungu nariko ndabashikiriza ndabikenbanure duhana isango ku munsi w'ejo naga hwane.